Apocalypse chapitre 12 verset 10 au verset 11. Ngo mwijuru numva ijwi rirenga riti none agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Murongo wa 11 ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanka no gupfa. Haleluya. Ngo nabo bamuneshesheje bariko bavuga Satani, bakavuga Satani n'abakorana nawe bose, ngo abari mw'isi abo bamaze kwinjira mu ijuru ariko babona igicapo cy'ishengero ryinjiye mu ijuru ry'abatoranije ry'abizeye Kristo mu kiso w'ubugingo bwabo. Aravuga ngo kimwe mu bigwanisho bikomeye bakoresha kugira ngo baneshe Satani ego niko kwari kubera amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yabogeje akabakura kw'icaha akabakura munsi y'urubanza kugira ngo batsindanishirizwe kubwo kwizera kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ngo ariko ikindi gihambaye cyatumye banesha Satani mw'isi bagashobora kumaramaza gushika baze mu ijuru nuko kwaho kwabo kwari kuri mw'intahe. Ngo bavuga amajambo yo gushinga intahe, bashingira intahe Imana ivyo yakoze ku bugingo bwabo, ngo ivyo vyatumye banesha Satani. Ijambo bagomba kubwira kuri uyu mugoroba, ugushinga intahe, iyo ushingira intahe Imana ivyo yakoze biguha intsinzi hejuru ya Satani n'abadayimoni, biguha intsinzi mu vyo uriko uracamwo utararongera inyishu mu buzima bwawe, kandi bigushoboza guhagarara utanesheje n'ubugunge bw'abamugwaniza. Amen, amen. Baturi kumwe muvuge amen. Ugushinga intahe kiri mu bigwanishwa bikomeye mu Kristo agendana mu buzima bwiwe. Kubera iki gushinga intahe bifise agaciro kanini? Nagomba nabivuge mu buryo butatu. Iyo tuvuze intahe twumva intahe mu buryo butatu. Ubwa mbere hariho gushinga intahe, témoigner, c'est rendre témoignage. Urumva ngo uriko uratemanya, uriko uravuga ukavuga ivyo umuntu yagukoreye. Tumurike muri iyi context turavuga ivy'Imana yadukoreye. Ariho kandi hariho avoir un témoignage, kugira intahe ku buzima bwawe. Aho ugira intahe ituma abantu bakubonye utarinze kuvuga amajambo bashobora gushima Imana kubera ubuzima bwawe bw'ingene ubayeho. Ubwa gatatu n'ugushingirwa intahe, ce sont les gens qui rendent témoignage par rapport à toi. N'abantu bakubona bakavuga ati barashobora gushinga intahe mu buzima bwawe. Kuri uyu mugoroba nagomba ngo tuvuze intahe wiyumvire muri ivyo bice bitatu. Mbega mu buzima bwawe kuba mu Kristo uri umuntu abantu bazi ashingira intahe Kristo? Uri umuntu ashingira intahe icakoretse mu buzima bwawe? Uri umuntu ashima Imana ku munsi yuko Imana ari yakugiriye neza kuba uyu munsi uhagaze ushobora kwitwa umwana w'Imana? Bene data, ivugabutumwa abantu benshi baragomba kugera ku rugezo. Hari abantu bahamagariwe barobanuriwe ibango ry'ivugabutumwa mu mabango 5 agize igikorwa c'ishengero rya Kristo ngaha mw'isi. Muko twumvise tuti Madame Lenilde baramuhamagaye nk'umu evangeliste, yarobanuriwe ibango ryo kuba umuvugabutumwa. Ariko twese twahamagariwe kuba abavugabutumwa mu gushinga intahe, dushingira intahe Kristo kubw'ico yakoze mu bugingo bwacu. Umuntu wese agaragara ko azi agaciro k'icakoretse ya adashobora kucigumana wenyene. Abantu benshi bakubwira ngo sindamenye ingene bavuga ubutumwa, sinzi ingene nzoshobora kuzana abantu kugakiza. Umuntu yamaze kumenya agaciro k'agakiza yaronse igihe yizera Kristo amukiza ubugingo bwiwe, ikintu ca mbere akora nuko kuva yumvise amaze kumenya Kristo amukiza ubugingo bwiwe akakira agakiza, uwo bahuye wese amushingira intahe y'agakiza. Uwo bahuye wese yifuza kumubwira ivyamubayeko, yifuza kumubwira ati je nari umunyavyaha, navyizigiro vya kazoza nari mfise, ariko numvise ijambo ry'agakiza hanyuma ndizeresha umutima wanje, ndaturisha akanwa kanje yuko Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye. Uyu munsi narakijijwe, uyu munsi nge nafise amahoro, uyu munsi numva afise umunezero, uyu munsi numva afise ivyizigiro ko pfuye noja mu ijuru. Iyo niyo ntahe ya mbere umuntu mu buzima bwiwe ategeza gushinga ahantu hose agiye. Haleluya. Bene data, ni waba utari umuntu uwo muhura nawe wifuza kumubwira ivya Kristo, urabe neza yuko agakiza watahuye agaciro kawe. Ushobora kuba warakijijwe ariko ntiwatahuye uburemere bw'agakiza.
ndavyibuka nk'ikizwa je sinakijwe ndiko ndondera Imana, nakijijwe ndiko ndondera kwigisha abantu ko atamana ibaho, kubera ko Imana nari narumvise mu idini yari yandesevye. Imana nabonye abavyeyi banje basenga, nicabujije ko umuvyeyi wanje bamwica kandi yazinduka gusenga iminsi yose. Imana numvise bavuga ntiyari yambujije kubona ibintu bibi bishika iruhande, ndavuga ati iyo Mana ntayibaho. Nikintu abantu bevanse kugira ngo badutere ubwoba. Nafashe Bibiliya ntangura gusoma Bibiliya kugira gusa ngo mfashe umuntu yariko aranyigisha akoresheje Bibiliya, ndamusiguriye nkoresheje Bibiliya ko atamana ibaho. Arama Bibiliya ndayisoma avec objectif de témoigner que Dieu n'existait pas, de lui dire que Dieu n'existait pas, que c'est une invention des hommes. Hanyuma ndiko ndasoma ntangura kumva muri Matayo, nasomye mu Nouveau Testament, nageze muri Matayo ntangura kumva amajambo ya Yesu Kristo. Amajambo ya Yesu Kristo agira ubuzima gusumba uko vyari vyarabaye imbere. Atangura kugira ubushobozi mu buzima bwanje, binzana kugira inyota niro tuva two turadiscuta na Yesu mu cumba, ariko niko nsoma gusa Bibiliya gushikaho mu nyuma ntabaye nkigira inkomezi zo kuvuga ko atamana ibaho. Ngenda ahantu bari bafise igikorane yari bariko barasangira muri petit déjeuner ahantu muri programme yitwa Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Ngiyeyo bavuga ubutumwa ntahuri vy'agakiza nakira kiso mu kizo ubugingo bwanje. Bere data nashaka kubabwira uyu munsi cyo bakwamagaze nga hari 95 hari 95 kuva umunsi nakiriye Kristo sinari bwamenye byinshi, sinari bwasome Bibiliya, ariko kuva uyo munsi navuye uwo duhuye wese nifuza kumubwira Kristo yahinduye ubugingo bwanje. Iyo niyo priorité ya mbere mu buzima. Bere data nta yindi priorité mfise. Umunsi yo priorité yotakara mu buzima bwanje no chamfuma nkapfa nkataha. Nta yindi business mfise ya mbere atari ko umuntu wa mbere duhuye ndondera inzira zose zo kumubwira yuko ariho umucunguzi, ko ari wamupfiriye, ko ari umukunda, ntariko ndamucira urubanza. Haleluya. Nabibonye mu buzima bwanje mbona abantu bakira Kristo nirukanka wose twaje muri ayo maserere n'ayandi kwagira ngo urongo umuntu wese ubwira ubutumwa ubwira ushingira intahe. Sinarinzi ivyanditse muri Bibiliya, hari ivyo navuga bitari navyo, hari ivyo napfa ko inventa gusa, ariko gusa intumbero yari imwe gusa, gushingira intahe uwapfuye ku bwanje, uwazutse mu bapfuye, uwampaye ubugingo busagutse. Haleluya. Ivyo nabikoze mwibarabara, ivyo nabikoze bere data. Hari abantu bakubona uyu munsi uraje mumvise amatitre batubwira abandiki vyose amaprotokole maremare. Jesi unatanguriye muri iyo myaka ngifise imyaka mike Imana nakire kiso mu kiza ubugingo bwanje. Jewe na dimanche après-midi, samedi après-midi sinagenda muri gusohoka gutembera kuri plage. Abandi bagenda kuri plage gufata umuyaga, je nahagara kuri port iminsi yose dimanche, bagara kuri kagasima, ata microphone, ata programme nimwe ihari. Hamwe abantu bicara ariko baranywica, bariko bararyoherwa bicara ajya kuri port, bariko barumviriza akayaga. Jewe nako nababwira Kristo, nkavuga rimwe nkataha nasaraye, nta numwe yanyumvise, nta numwe yihanye nkataha, ariko n'ivyambuza ko nsubirayo. Mu nyuma mbonye batanyumva ndarondera radio ifisa ibashiramwe amapire, nkashiramwe amapire nkazana nkashira uruhande yanje. Numvise vyanse nkafyonda ikasete ya Apollinaire ikamfasha nkavuga ubutumwa, kumbura umwe arihanye canke nta nubonetse. Nkimuka nkavaho nkaja kuri Place de l'Indépendance, ntibari bwaha bloqué ngo habe hari clôture kujya, nkagenda harya nkashikaho nkicara nkavuga ubutumwa. Iyo niyo yabaye igihe canje c'imisi ya mbere y'agakiza. Nkaja mwibarabara ahantu hose mbonye opportunité, numva atakindi atari gushingira intahe Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye. Haleluya. Ndavyibuka afata bus ngenda mu Rwanda, narindira gusa turenganye kuri Gare du Nord. Iyi bus naca ngenda nkaja iruhande y'umushoferi, muraza ajya mu Coaster, haba rero ahantu mengo nta ntebe ihari, nta sinaraba ngo harinde hari umeze gute. Nagenda mvuga ubutuma gushika ku Kanyaru, ndavyibuka shaka ku Kanyaru abantu bava muri bus kuza gushirishamwo ama visa yo kwinjira mu Rwanda, ndabasengera bakira Kristo mu kiza ubugingo bwabo muri bus ahari hose. Bere data vyabaye ubuzima ku munsi warama. Naragenda gufata taxi, umutaximen akantwara akanshikana yunamitse umutwe yakira Kristo mu kiza ubugingo bwiwe. Bere data ico nico cyonyene twahamagariwe kugira ngo dushingire intahe Kristo. Yesu nakindi yakoze atari gushingira intahe data. We urinde kugira ngo ugire ikintu nakimwe ukwirata ko washitseko, kubw'inkomezi zawe, kubw'ibintu kanaka, kubw'abantu muzinanye, gusumba gushingira intahe wapfuye akazuka ku bwawe. Ikintu cambere mu buzima bwacu kitugize
nuko abatubona bamenya Kristo. Si kenshi necessairement turi oblige kurinda kumuvuga bivana na environnement, ariko ikintu cambere kiza no gushinga intahe ukavuga uti naraha nari muri ubu buzima hanyuma numva ubutumwa bwiza burakora ku buzima bwanje, uyu munsi ndi ngaha narahinduwe n'ijambo ry'Imana. Gushinga intahe ivy'Imana yakora ubuzima bwawe bene data, nagomba ndababwire kandi bikuye ku mutima wanje, kandi usubiza kubibwira n'abateguye kino kintu c'intahe. Uyu munsi intahe uragerageza kuziyumvira ukibaza uti mbega izi ntahe ziko zijana abantu kuri Kristo canke ziko zizana kwerekana ko uwo muntu ari umuntu w'igitangaza naho ariko arashira mu Imana. Hari abantu bashinga intahe kugira kwereke yuko bakoze ibintu bihambaye ariko batariko barahokonesa ko vyavuye ku Mana, kandi ukumva barivuze mu Imana mugabo vy'ukuri bagomba ko aribo uza kumva ko ari abantu badasanzwe. Iyo umuntu ashinga intahe ikintu cambere kigaragara mu mutima wiwe ni umutima wo guca bugufi, nukumenya ngo nugutahura ibanga ryitwa ubuntu. C'est par la grâce, c'est ma grâce qui te suffit. Ubuntu bw'Imana buraguhagije, et tu reconnais que tu ne peux rien par tes forces. Bene data, naho ari abantu bavuga ngo washinze intahe ngo mengo nta sense zifise, ngo umuntu ngo ariko ashima Imana ko ahema, ngo umuntu ariko ashinga Imana ko yafunguye, umuntu ariko ashima Imana ko bene data iryo nzinda ntahe zikomeye. Umuntu akonesha ati zimwe mu mfise nizavuye kuri jewe, kubona ndi uyu munsi no kubera Imana abikoze. Ari igihe usumbirije muri ivyo no gushinga intahe yuko hariho urupfu rw'ibihe bidashira wari kujamwo n'urubanza rw'ibihe bidashira gutangundukana n'Imana ibihe bidashira, ariko kubo kwizera wapfuye akagusesera amaraso agucungura, uyu munsi ufise ivyizigiro by'ubugingo budashira mu Mana. Ico ni cisikeneye kumva, ico ni cisikeneye kumenya, nico twahamagariwe, nico twacunguriwe nugira ngo dushingire intahe Kristo yadufiriye akatuzukira. Haleluya. Satani yakubona uri umuntu w'umuhizi mu gushinga intahe azogutinya, ntazova kuza gutera ubugingo bwawe. Kubera iki nabavuga nti Kera nakunda gushinga intahe, nkunda kubivuga cyane gose, mvuga nti Satani ingorane ya mbere afise nuko yaronse doctorat mu bujuju, yaraminuje mu kubika ijuju. Il a été vraiment excellent pour être muri bêtise, mu kubika ijuju, mu kutamenya ubwenge. Kubera ngo iyo aba nashobora guhanura Satani, iyo nashobora kumwinginga ntiyo akanyumvira basi, yo kwirinze kunteza ibibazo. Omi yaba yarabuze ubwenge buke, yo kwirinze kuntera ibibazo. Uko igihe cyose anteye ibibazo abamaye akaryo yo gushobora kuronka intsinzi ituma asubira gushinga intahe yuko ataca maze. Hakini igihe cyose atanaje gutega umutego agomba guha opportunité, ageragera karyo guha karyo kugira ngo usubire gushinga intahe yuko Imana yahawe ari Imana ishobora byose. Haleluya. Intambuko ya mbere kuba umuntu afise ishaka ari spontane gushingira intahe Kristo. Bene data, Yesu yaravuze ngo mukunda kubikoresha muri ko murihanisha abantu. Aya pastor twavuze abantu bahaguruka kwakira Yesu, bavuze ubutumwa ukumva icyo yakirabiza ukavuga ati abagomba kwakira Kristo nibaza. Hari ibintu bibiri dukunda kuvuga. Ijambo turabwira ati nk'ubupfuye none nk'uboca usohoka ngaho hanze imodoka ikakugonga kugira ngo babanze bagire ubwoba baze kwakira Yesu. Hano ahandi cyatwongera kutavuga ngo uransi. Yesu yaravuze ngo nutamushingira intahe imbere y'amaso y'abantu ngo nawe ntazo gushingira intahe imbere ya Data. Rero kubw'ivyo nyaruka wihane. Imana ishimwe nivyo, kandi abantu bateye intambuko barakira Kristo mu kizo bugingo bwabo. Ariko nagomba kubwira kuri mugoro, sintahe gusa yo kwakira Yesu. Niwagira isoni kumushingira intahe mu bagenzi muri class waramaze gukizwa, umaze iminsi myinshi mugakiza, kumbure wari nka Dieudonnée wari rukanka hirya no hino kiri umujene uri kuravuga ubutumwa ushinga intahe Kristo, ubu rero wabaye mu pastor, mu apotre, muki usigaye yumva umengo urabirengeye. Nta muntu numwe ashobora kurengera gushingira intahe agakiza akabonerwa muri Kristo Yesu. Nta numwe, nta kindi kiriho kiza imbere y'ibindi nko gushingira intahe Kristo. Ikibazo mfite kuri uyu mugoroba, uyu munsi nohura nabo mu bana, umunsi nohura n'umukozi wo mu nzu iwanyu, uyu munsi nohura n'umuntu mwicarana mu ishuri, umunsi nohura n'abantu mwicarana ku kazi, n'abakuzi barakuzi kusenga muri Campus, muri Oasis, muri Vivant, ahandi hantu hatandukanye. Mbega uyu munsi bakubonye baravuga ati urya igihe cyose duhuye aho rashingira intahe Kristo mu majambo yiwe. Eske ejo umunsi nuzotangura ngo urangire wagiye mu buzima bwa misi yose atajambo na rimwe ryo gushingira intahe Kristo,
yapfuye akazuka. Wigeze uronka? Niba twaje mu ntahe muri iyi porogaramu, reka bikubera akajyo keza ko kwikebuka nawe. Uwo umuntu ashingira intahe Kristo, quelle que soit les circonstances. Abantu bavyumva batovyumva, abantu babisuzugura batobisuzugura, uhagarara uvuga uti nimwamwe mbona mpagaze ngaha. Niba ari ikintu cyose mwoshobora kuza kunshimira mukambwira ngo narakoze ikintu canke kiriya, ugaruka uvuga uti ni kubwa Kristo yapfuye ku musaraba ko bwanje, ni kubw'uwo nizeye, ni kubw'umwami w'abama vyagiye ku ntebe y'inganje. Nico gituma uyu munsi mpagaze hano hano. Ndaronka akaryo guhagarara guhura n'abantu bakomakomeye kw'isi, nkagenda hirya hino kw'isi. Ndiyaranje ko naho bantumiye kuvuga ibindi, ndigisha ibindi bintu atari byo kuvuga ubutumwa bwiza gusa, ariko kugira ngo fin de fin nze gushinga intahe ko ari ku bwa Kristo nizeye mu buryo bworoheje, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe mu byo navuze bazokwitirira jewe, bazokwitira ko nashoboye mu nkomezi zanje, ariko ko byose ndabishobozwa na Kristo ampa inkomezi. Ndavyibuka nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Norwalk muri Eta ya Ohio. Hanyuma nashika bambwira fondation yantumiye imbwira iti tuwashaka ubwira abajene ushingira intahe abajene bo muri ishure Norwalk High School. Ishure riniya ritera imbere ni quartier ni gisagara kirimo abantu batunze cyane muri Amerika. Banwara muri salle polyvalente. Chaque classe yateza gufata 45 minutes bakaza kunyumviriza. Kubera ko ari hamaze kuba amatentative yo kwiyahura, abajene benshi baca kwiyahura, maire de la ville avugana n'undi afise fondation barantumira ndavanga ndagenda kuvugana hamwe nabo. Mugabo arambwira ati mwishure mu mategeko y'ishure ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirazira kuvuga ivy'Imana mwishure. Officiellement kirazira kuvuga ivy'Imana. Ndavyibuka mu directeur cyangwa principal ariko arambwira ivyo bintu ndamubwira nti malheureusement rero vous êtes obligé guca munonderera indege nyaruka nsubire ntahe. Kuko nta kindi nza kuvuga nza kuronka mvuga ntashobora gutangura gushingira intahe Kristo. Acarambwira ngo gerageza ingene wo bikoresha gusa mugabo ntibibe direct ngo banumve kuri kuravuga ubutumwa. Navuga nico nta kibazo. Ndavuga ndashinga intahe ariko nkarondera possibilité yose y'ingene fin de fin ndabashingira intahe ko kuba mpagaze muri ico gisagara kuba niko ndakora ivyo niko ndakora ariko kubera ko nizeye Kristo mukiza w'ubugingo bwanje. Nabikora mu buryo bworoheje. Abanyeshure bose bancimbere barumva ayo majambo. Aba responsable bamwe muri bo bari basanzwe bakijijwe. Haba hariho n'umu responsable wo muri mairie ariko arumviriza kudahavudera. Barampamagara bambwira bati nukuri twatangaye. Mu myaka irenga hafi 50 iheze ni bwo bwa mbere turetse umuntu avugana n'abanyeshure bose agaparvena gushingira intahe Kristo ntarenge itegeko ryashinzwe n'igihugu mu mashuri akavuga bakumva ibya Kristo mugabo atababwiye ibya Kristo. Sinzi ko mu byo bintu. Ndavyibuka abajene babiri baci bava muri ico gisagara baravuga bati tugomba kuza kuraba aho hantu Dieudonnée baraza kumara amezi abiri baba mu nzi wanje. Baranse gutaha. Gushika abavyeyi banda kubirekrama biragorana baravuga iwabo batunze bikomeye baraza kuba muhiri wacu amezi abiri. Vyavuye ku kigushingira intahe Kristo. Mu buryo buri mu bwenge kugira ngo ntirinde kwiexpose peut-être. Kumbure ntivyemeye ku kazi kutanguranga urumva hari abantu bakubwira agenda guhura n'umuntu aramuzi ko adakishijwe agatangurira ngo Yesu ashimwe. Imana yagukunda. Iyo siyo ntahe. Babwira icabaye ku buzima bwawe none ndaguhariza ku vyabaye ku buzima bwawe. Mugabo ntubagrese ngo batere ngo gerageze kubakanga ngo batsakwemera Yesu wawe. No. Babwira uti kubera ko je mpagaze hano icakoretse ni iki byagenze gutya nabone izeye niba hindi ubuzima bwanje. Nta rumwe ashaka kwitwarira. Ça c'est ton problème. Mugabo wamaze gushingira intahe Kristo. Intambuko ya mbere ube umuhizi mu gushingira intahe Kristo. Nizogushoboza kunesha Satani, bizogushoboza kuba umuntu Kristo azovuga ati yaranshingira intahe kwisi nanje ndamushingira intahe imbere ya Data. Haleluya. Yaranshingira intahe mu buzima bwiwe. Ubwa kabiri nukuba intahe. Être toi-même un témoignage vivant. Abantu bakubona mu buzima bwawe bakavuga ati uyu muntu byagenze gute? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ni ntahe twumvise pastor yaje gushingira ngaha n'ubuzima bwanje. Hari gihe bokwereka ifoto gusa bakweretse ifoto yanje y'imyaka 20 iheze wovuga uti tubwira icyabaye hagati yaho naho hagati. Iyo ubuzima bwawe uhagarara bene data nivyo abantu babaza bakubona uhagaze mwarabonye nja mu kampanye mu matora no mu biki byose
abantu bakubaza byagenze gute ushitse aho gute kumengo ntibize amashure menshi nta na diplome ufise kumengo nuri umuntu agize ikinikini kumengo nta mafaranga tubona ahantu wari kuyakura hafadika byagenze gute ugacubereka le chemin waciyemo kuva igihe wizera Kristo ingene Imana bene data jewe sinanzi ku musume nzokuba ku rugo sinanzi ku musume nzoba umupapa sinanzi ku musume kubera iki intambara yarageze ahanira hamahambura ndabara ko ibintu byose biheze ubuzima bwanje buhagaze amashuri arahagaze nkaburi vyonja nkamara iminsi ine ntagira ivyo mfungura ndaho ntagira ivyo mfungura ngenda ndondera abantu bamfasha utuntu dutoyi ntagira aho njyama hari stable ngenda gusaba indaro muri université uyu munsi ndaraha ejo ngenda byose ndi umuntu ari umuntu atavyizigira afise ariyo kuba naramenye Kristo ubuzima burahinduka uyu munsi ndi umupapa yubatse mfise urugo rwiza mfise abana bariko akorera Imana ngaha uyu munsi ndi mwungere ndi murongozi mw'ishengero uyu munsi ndashobora guhaguruka kubw'igihugu nta handi namwe byavuye ntibyavuye kuri papa byara baramwishe ntibyavuye kuri mama yarapfuye ntibyavuye ku ishengero nakuriyemo ntibyavuye ku bantu batandukanye byavuye ku munsi umwe nahuye n'umwami ahindura ubuzima bw'umuntu akura ku cavu akakwicarikana n'ibikomangoma haleluya ne kuba intahe wewe nyene ta vie que soit le témoignage bene data ari abantu batinya guca bugufi ari umuntu Imana igirira neza agagera ku rugezo nk'intahe hari abantu bazakavuga ati none mbega pasteur vraiment nivyo Reka kwinda kubivuga none hari ico Imana yamuhezagije abana none ntitwababonye none nsi sawa kwereka ndakutubwira ivyo bintu kwereka akatubwira pasteur ko yaraye mu gahinga ko yajyamye hanze ko yaburi ivyo afungura ko atamashuri nta kuntu yo kwikabusha gato ibasi avuge vyiza vy'Imana yamaze gukora no igihe cyose uzi ko ari umuntu wagiriwe wamusubira hahandi Imana yagukuye ugashinga intahe ukavuga uti hariya nta mwana w'umuntu ari gushobora kuhankura uyu munsi mpagaze ngaha kubw'icakoretse ubwo kwizera Kristo yahinduye ubuzima bwanje amen bene data iyo umuntu atari libre gushinga intahe ntanabona bitangaza mu buzima bwiwe si tu as besoin de miracle il faut que bene data ariko vraiment murabe Imana yimiga itangaza umukozi w'Imana ngaha makaka vraiment ninge nashinga intahe biryoshe Imana yavuga ati gusa kuko nzinge nazobigira wa musazo shingira intahe ale igitangaza gikoreke haleluya nazogira isoni nazomaramara kubivuga ariko iri umuntu uzokwifata byakoretse bati reka bavyitiranye basi ko naje ndakomeye navyirondereye mu nkomezi zanje nta gitangaza uzobona mu buzima bwawe ariko Imana niyo yabizi kuzoca ku radio niyo yabizi kuzohagarara ahantu abantu bakora bakavuga bati turifuza Imana yiwe haleluya Imana irakureka ukabona ibitangaza n'utwumiza mu bugingo bwawe nashaka kubwira ngo wewe intahe kuba intahe kandi nuko ucubitegererezo ijambo ry'Imana tubwira ngo tubaho ubuzima bwa Kristo Paulo avuga ngo sije nkiriho ariko ni Kristo aba muri jewe ngivyo nkora vyose muri uyu mubiri ndabikoreshwa no kwizera Imana no kwizera umwana w'Imana yapfiriye akanzukira haleluya que tes œuvres ce que tu fais nagushaka asoma ama verset menshi ariko nangomba ndabibutse gusa ibikorwa vyawe utera ingorana abantu bene data niba utaratera ingorana umuntu kubera urukundo uracafise ikibazo niba utarakunda umuntu gushikaho agira ingorana akaza kubaza abagenzi ati andondera kwiki nturatahura ico Kristo yakoze ku buzima bwawe haleluya muracari ngaha gukunda umuntu atarakiye gukundwa Gugu urukundo Imana yakunze abari mw'isi abo bantu bari mw'isi ntibari bwahinduka abana b'Imana iyo utagira urukundo rushobora gutuma uja kuri nivo ukunda ubutokunze ngo abantu bakura babaza ati urakwije mu mutwe habaye iki n'uburataro cyo kuba intahe ndavyibuka nakira abana bavuye mw'ibarabara baza kubana nanje muhira nagize mariage mfise abana 30 bavuye kuri place de l'indépendance imbere yuko ndongo amufasha twabana mu nzu musi ya mariage naje nagire muri mise viva harya baraza gushinga intahe bavuga ingene bakira mama ko bahora bafise papa baronse mu mama abana barenga 30 ndavyibuka abantu b'inshuti baza hari hakiri mu magume hari akibibazo baragashika kubera ko umuvyeyi wanje yapfuye azira ibijanye n'ivy'ubwoko abantu bakaza mu nzu wanje bakavuga ati uraraba neza abana bazokwihinduka
urabona je sinamenye ivyo ari byo simenye ko ariko barabaraba mu bwoko bakavuga ngo abandi muhuje ubwoko none kurabarera guteje mu gitondo bazo kwihinduka nta mwanya nani mfise yo kubiraba kuko uwankunze urukundo rwampinduye ntiyabanje kundaba ko ndi Murundi ko ndi mwirabure ko ndi iki yandavye gusa kugurukundo rwiwe aza kumfira ku musaraba aza kuncungura uyu munsi abo bana niyo muryango Imana yampaye Imana y'abahinduye Imana bakoresha ntivyanduma ko ndabikora kubera ko ndabishoboye mfise uburyo mugabo gusa kubw'urukundo nari nakunzwe na Kristo vyatuma nshobora gukunda nanje nkashobora kubana nabikora n'uyu munsi gushika n'uyu munsi ico gikorwa ndabana nagikora baho ubuzima bituma abantu bakuravye bagati ubikoreshwa niki kutabikoreshwa n'amafaranga kutabikoreshwa niki uri kubikoreshwa niki hamwe babwira uti ndiko subiza urukundo uwari umpaye ndiko ngagaragaza ndiko ndareka urukundo rwiwe rukorere muri jewe kubw'abandi bakeneye kurubona bintahe wewe ubuzima bwawe bintahe abantu bakubone ubatera ingorane kubera ko utitwararitse ubuzima bwawe kubera ko utitwararika ubuzima bw'abandi abantu bakubone bavuge bati uyu muntu yahuye niki naragize ingorane na muryango wanje naragize ingorane nabo tuvukana kubera ko nanse guhagarika ivyo niko ndakora kubw'umuhamagara Imana se ku buzima bwanje wewe bintahe mu buzima bwawe ku buryo ukubaho kwawe nturi kurarondera ko abantu bagushingira intahe nuko uvyuka mu gitondo ukavuga uti ndagomba kubaho nka Kristo ntiyari kurarondera intahe ariko yabayeho ubuzima ategeza kubaho mu Mana wewe nyene Pawulo avuga ngo hinduka icete gisomeka abantu bakubone bibwira ivy'Imana bakuravye gusa atana kimurinze kuvuga abantu bakubone bifuza Imana wizeye bitarinze kuvuga amajambo menshi ubwa gatatu niyo ndangiriza ariyo ukuba umuntu ashingirwa intahe n'abantu Yesu yarashingirwa intahe abakozi Imana tuzi muri kahise barashingirwa intahe ngo icyatumye haba abahizi mu kwizera mu byakozwe mu bahebura igice cya 11 ngo bashingiwe intahe kubera iki kubera ko barafise ukwizera mu kwizera kwabo bakaba abantu badasanzwe des gens doivent témoigner de toi urabimenye abantu bagushingira intahe urabimenye abantu bavuga ivyawe urabantu y'abantu bazi ko wahuye na Kristo ariko hari umuntu abaho mu buzima akarengana nk'utigeze kubaho nabahunda gucokoza abajene navuga nti iyo wakoreye Kristo ugashingira naye Kristo umutima wawe wose muri kino kinjana tugezemo twandika izina ryawe muri Google wanditse izina muri Google ugacura abalisi y'amarticle ariko aravuga shinga intahe ko washingiye intahe Kristo ni bande bantu uyu munsi bavuga bati naka turamuzi yaraye mwizigirwa bashaka guhagarara bagashingira intahe izina rya ubuzima bwawe kubw'iki Imana yagukoresheje muri ino si mwe mwateguye ko waca intahe Imana ishime kuri yereko ari ikintu gihambaye gusumba ibindi mu babizigirwa gushikaho abantu bababona babashingira intahe ntimugwanire ibintu vy'amareputation vy'ama-followers vy'ama-likes bibiki byose bigezweho kugira ngo muronke ama-likes menshi uyu munsi abantu basigaye bata ubwoko bagata nyifato nziza juste kugira ngo bashobore kuronka igitigiri cy'abantu bavuga yuko babemeye cyangwa babaravye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter cyangwa ahandi hantu hatandukanye twese sivyo tuko turarondera abantu bashinga intahe ko Kristo yakoreye muri twebwe kugira ngo agire ikimazi ku buzima bwabo suko bakubonye suko uri umustar no nuko bavuga bati twarabonye Kristo muri naka twarabonye urukundo rwa Kristo muri naka twarabonye ubushobozi bw'Imana biciye muri naka abantu bagashinga intahe bakavuga ati nous pouvons témoigner pour cette personne nous pouvons témoigner yuko ari umuntu mwizigirwa yuko atari mubeshi yuko atari ugendera mu vyaha yuko atari umuntu agendera mu nzira zidahesha Imana icubahiro nous pouvons aussi témoigner pour ça uyu munsi n'abantu bangahe bahaguruka bakavuga ngo naka twomwishingira déjà ya mateme y'igifaransa je donnerai ma main à couper hakuye umuntu baza kumurenganya ndavyibuka abantu vyashitse mu misipana kera cyane abantu bakaza bakamvuga ibintu bakarondera ibintu bakarementanya ibintu bitandukanye ahantu utazi muri ya periode yo ivy'amatora vyarabacana ugasanga umuntu aragiye bari mu nama ahantu haba mu polisi canke muri renseignement canke ahantu kanaka umuntu akaza akavuga ati buraraba neza ibi nibi aho nyene agacaguruka umuntu akavuga ati ya muntu ndamuzi ibindi byose mu bivuga ariko kame micono sindiko navuga ngo nifisi naye gitangaza ariko nakize mu bintu byinshi pana kora ko nishinga inahe
pana kubera ko hari ikindi kintu, kubera ko hari undi muntu ashobora kuza akavuga ati twarabanye ndamunze, ashobora gushinga intahe ugasanga urakize utabizi, hari ikintu cyari gishobora gushikira ubuzima bwawe. Baho ufise intahe ituma abantu bavuga bati urya turamuzi, urya muntu twafuma tuja mu kibanza tukamuproteja kubera iki ko turazi ubuzima bwiwe, ntabayeho nkuko abandi bose babayeho, yaremeye Imana iratransforma ubuzima bwiwe. Ntari umuntu sura umuntu atwana n'imiyaga yose n'imifunda yose ije kuzungagiza ubuzima bwiwe. Nibaza ko umwanya bamaye na urengeje, ariko nagomba gutahana ibintu bitatu. Uri umuntu aciye bugufi kuburyo ushingira intahe Kristo aho ariho hose. Ngo nta hantu umva uri complexe gushingira intahe Kristo, nta hantu umva uri complexe, nta bantu umva umengo wobwira ko yakumengo barakeneye Imana. Ejo nicaye ndiko ndariha facture ahantu muri biro y'umuntu atari Murundi, agziki ari mu yandi madini n'ibindi byose, hanyuma atangura kumbaza, mugabo sije mbona urambajije, simbona urampaye akaryo, ndarondera forume ndabishiramwo bere ndabwiza ukuri, bazi ko uyu munsi mfise abantu nabwiye ubutumwa bakijijwe b'abayisilamu bambara impuzu za noir bijya bakenyezi bambara, uyu munsi basengera mu musigiti bataraza gusenga mu ishengero, mugabo basenga mu izina rya Yesu, bakijijwe Yesu yozu uyu munsi bodugana hamwe namwe kandi bambaye bijya bihunzu bya noir. Hari abantu nababwiye ni ntuveyo bosha bakwica, banza urindire. Akaza mwibanga, akaza mu biro tukavugana nkamusengera nkamwigisha, hanyuma akagenda yashika mu musigiti bakabona inshuro zingaha harunama mu izina rya Yesu Kristo na vya bihuzu vya noir. Inzambi ivuze azobisiga harya duhurire hariya mu kirere, wewe uri kuramuca kurengana nawe ari kubera iki, kubera ko hari uburyo Imana yamaye gushingira intahe Kristo mwibanga, biratuma umuntu ashobora kumwakira mwibanga. Nta opportunity nibere ndabwiza ukuri, ikintu cyambere uverifya ko bantu mwubatse n'abantu mufise ingo muhira, ndabahe test. Umuntu wa mbere uverifya ko yuko uri umuntu vyorohera gushingira intahe Kristo ni umukozi wo mu nzu. Niba butarazana umukozi wo mu nzu umwe, bamwe bita rya jambo nanka cyane gose no kurivuga n'umengo ntagera uvuga, umukozi wo mu nzu, umwe ateka ifungurwa, umwe areza umwana, umwe yugurura umuryango. Niba winjira iminsi yose uvuye gusenga n'imodoka bugurura agira iki, atababiza iminsi yose akuzana ivyo ufungura, muga nta munsi n'umwe urapfa umuhamagara ku meza ngo musangire ugire sacrifice y'umunsi umwe kumubwira uti mwene data, uko biri kose hari ijuru, uko biri kose hari umucunguzi yapfuye ku bwawe, uko biri kose hariho urashaka kuma. Niba utaragira opportunity yo gushingira intahe uwo muntu, ntibibaze ngo uzohagarara gufata microphone mu ishengero rya Karpos gusa. Kubwo rukundo Imana yakunze ari mwisi rwatumye Kristo aza gushinga intahe ngaha mwisi ku bwacu. Hari abantu bafise abantu baproteja, patron sinomubwira ku kazi yohava nyirukana, sinamubwiye ngo umwagrese ubivuge mu buryo bwose, ariko gerageza strategy yose ishoboka kugira ngo ushingire intahe Kristo. Ndarangije ikibazo ni iki, abantu barakuze umuntu ashingira intahe Kristo. Est-ce que tu témoignes de Jésus mu buryo bworoheje, pana gushinga intahe ugomba kwagresa abantu? Non non. Ubwa kabiri, est-ce que uri intahe toi-même, est-ce que tu as un témoignage vivant de ce que Dieu a fait? Est-ce que tu marches avec un témoignage? Est-ce que uragororoka Imana uri intahe cyangwa uri gitukisha kuri Kristo, kwishengero rya Kristo, kubera kuba mu vy'Imana mugaba kuzi mwibanga bakakubama bakakubona mu ndi buzima bunyuranye n'ubwi bo kwihenda ko Imana ishimwe, abantu bashaka kwihenda hagucira imanzi byo nibindi. Mugabo est-ce que wewe personnellement tu es vraiment au fond de toi un témoignage pour Jésus? Bwa gatatu, hari abantu bagushingira intahe, hari abantu bashaka guhagarara bakavuga ngo je peux donner ma main à couper, uriya muntu n'umugororotsi, ujya muntu n'umuntu ameze ukuntu kunuku, canke ni wewe gusa ushingira intahe. Nagomba kurangiza senga ngo kubwi event mibaye uyu munsi ubuzima bwawe determine gushingira intahe Kristo gusumba uko bigeze kubikora mu buzima bwawe. Ube icete gisomeka, ube ubuzima, ubeho ubuzima abantu bagutunga urutoke. Ndabibutsa yuko atabantu nabamwe Yesu yigeze yitaba Kristo, jamais. N'intumwa za Yesu Kristo nta numwe zigeze zitaba Kristo. Ijambo umukristo vyavuye ku bantu babonye abantu barengana, babona ingene bavuga n'ingene bifata akavuga ngo bariya naba Kristo, naba wa wundi bameze nka wa wundi ya farafapasi, bameze nkawe biyumvira nkawe. Rero vyo byiza ko abantu bakubona bakagutunga urutoke bakavuga tujya muntu
uko abayeho kose ameze nka Kristo. Katuve hasi dusenga Imana. Nagomba abantu bagomba gusaba muhemu yera inkomezi zo gushingira intahe Kristo. Ati mwami ndagomba kuba icyete gisomeka, ndagomba kuba kuri dogere yo gushingira intahe Kristo gusumba uko nigeze kubikora. Nimba umuntu agomba kuja kuri iyo dimension, aho uhagaze uduze ubwoko kwawe nawe, umuntu avuga ati ndagomba gushinga intahe Kristo gusumba uko nigeze kubikora. Data mu izina rya Yesu Kristo, wewe uzi ubuzima bw'umwe wese muri abene data, wewe uzi icyo washyize mu mitima yabo. Ndabasengeye mwami ngo bagire ishaka rirenge ryo bigeze kugira ngo bahaguruke mu gihe nk'iki bagushingira intahe. Mwami ibyo wakoze mu buzima bwabo bimenywe na benshi, mwami bacishwe bugufi, ntihagire ikintu na kimwe biratira muri ino si atari kwiratira ubuntu bagiriwe kubwo kukwizera. Mwami reka bahinduke imbeya z'umuriro, bazunguruke isi bayishingira intahe izina ryawe. Reka mwamana icubahiro ababona babifuze kubera intahe y'ubuzima bwabo, ukubera ko bavuga bati bari abantu mwami n'abantu babayeho ubuzima bushingira intahe Kristo, bugaragaza Kristo yabapfiriye akabazukira. Data ndabahezagiye ngo ubuzima bwabo tuzosubire guhura ngaha mu yindi evenement badushingira intahe byakoretse, ingere bakoresha ivy'ubuhizi. Mwami mana icubahiro, ingere babaye ivyete bisomeka, mwami ivyo wabakoreye ingere babishingira intahe, isi ikabimenya ko ari wowe ugendana nabo kandi barakoresha ivy'ubuhizi. Turagushimiye kubwa kino kibanza, turagushimiye kubw'iyi ministeri kino gikorwa cyakoretse hano hantu. Mwami turashimiye wowe watanguje kino gikorwa n'abamufashije, turabahezagiye ngo baroranirwe gitere imbere bashike kure mu byo bakora byose. Turagushimiye kubwa Kapos, mwami yemeye gutanga kino kibanza kuba hano kugira ngo bashigikire kino gikorwa. Reka babe intahe muri kino gisagara, reka babe intahe muri kino gihugu, reka babe ivyitegererezo, reka babe ivyete bisomeka bituma izina rya Kristo rishigwa hejuru kuruta uko ryigeze gushigwa hejuru. Ishimwe n'icubahiro bugarukeko, ubukuru n'inganje bandanye kuba ivyawe gusa ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Kadukomere Imana yacu amashi menshi. Bakoze Imana baheza.